Abanyempano 12 bagize amahirwe gushika mu gice cya kabiri gishica nyuma mw'ihiganwa Primusic ry'umwaka baragaragaje impano zabo mu ijoro ryo kuwa 14 mu Kakaro mu giteramo ciswe Primusic Talk Show mu ntumbero yo kwerekana ico bashoboye kuyaga kubijanye n'ico bakoresha imyimenyerezo zironswa hamwe n'ibyo bahuye nk'intambamyi muri mu rugendo rwo gukora umuziki wabo. Nakwiye mu muryango ati n'abatifukana bose ababizi rero cyangwa asanga nyine dukorana iyo vibe nyine kwigura gerageza kwidandaza no hanze mu inyuma bakagira ico bungutse bakabona ego uyu muziki w'abarundi turarushe ko abatwumviriza ba Constantine bande n'abandi ariko umuziki w'Uburundi ukagira inguvu mukatwumviriza kwatwe. indirimbo yaje nakoresha muri kanda finale nabonye yaragize ama like menshi cyane bose bavuga ngo indirimbo ni sawa bintera kumva ko haje kumva indirimbo zanje kandi ziraryoshye kandi rwose uburyo bazishira ku mugaragaro rero numva afise inyota ndazifise ni nyinshi cyane cyane z'akaranga k'igihugu ndazifise ni nyinshi Imana ifashije nkashikira ko ubwo buryo yobara amahirwe yacu kugira ngo nanjye simbataza akaranga k'igihugu cyacu Burundi kamamare no mu bihugu bituhanye imbibe kugira ngo babone Burundi koko icyacu. kirekire ndabizi ko mfise imana kuririmba ndabikirira mugabo natanguye kubikunda cyane kuva mu 2015 nuratanguye kubijamo cyane ndishimire Burundi yateguye imigambi yadushize hamwe bituma turarana dufise ibice bitandukanye tumenya benshi Nashaka gukora indirimbo ziwacu ndabikora cyane rwose. Naracika intege rimwe rimwe biryoshye ndabiha uko ndi nabigende neza. Abantu benshi barashobora kuvuga kubandanya kubera kivyo y'uburyo yego akonza amashuri nzongiza amahirwe yo kugira ishobore gutangura yo afise uburyo ndavuga ko bukwiye. turamaze kwiga ibintu byinshi kubera ko dukorana n'abantu benshi basanzwe bafise aho bageze kanaka rero urumva
iyo usanze ufise ubumenyi kanaka ugashobora n'undi afise ubundi n'undi afise ubundi bikoranye bica biba byinshi cyane ugaca usanga umuntu yarinze ku rundi rugezo kanaka mu bijyanye no mu bumenyi. Sinabiteguye kubera ngo nayibonye ibaye iyo nabonye n'ijya ya Katebo navuga ati ntiyasubira cyane. Hajya turi abanyempano kuko icyari twayari impano dufashwe neza mu gatondo turebye tuvuga turirimba tunywa kayi turirimba saa sita nuko nyine tuvuga turirimba ari ibintu byiza cyane. Ihiganwa Primusic mwaka wa 2023 ikivuga akaba ari impano yawe niyo mateka yawe.